Bavyeyi ndabinginze bakobwa amamayaje ni meza ariko muraraba inyuma murabe ntimwave mugwa mu mporero cyo kimwe no muri ka ya juridique nayo nyene ntimurabe ntibize kubatera ikibazo mbe yaramwereka umufuko wiwe naho n'ikindi kibazo mbe yaramufatiye mu mufuko wanje mbaye mfise n'ikindi kibazo nimwati kosa ku mugabo canke ku mugore kuko jewe ikibazo nacanye baje mbe baraganire ingaruka hahandi mbe harabaye communication kugira bajene ibintu urugo n'ugwa babiri ubwo sugo umuntu bumwe banavyumva nabitahure nyimba amakupe azonyumviriza canke azumviriza urugo sugo umuntu umwe urugo n'ugwa abantu babiri mugire communication muganire ku bintu byose nta kintu na kimwe mutegaza guhishana kuko uwo muntu muzobana ubuzima bwawe bwose naho mutazobana ubuzima bwawe bwose muzobana n'imyaka iyo bica nk'itatu ine birashobora gushika ibintu bigahinduka ariko iyo myaka itatu ni wa muntu muzogwa. Salut guys, muraho mumeze neza, j'espère yuko mumeze neza, mukomeye, mushima Imana, uko natwe dushima Imana muri BI. Ni Gloria Munezero kuri micro, nkuko vyama. Hama ni ndi kumwe na Chanel Saint-Forisho y'inkamiye, muramuzi twaraganiriye mu misi heze, asanzwe yize mu bintu vyerekeranye na droit international. Hama no musi tukaba tugarutse kuganira ni muri tutafanyaje. Nashaka ndabahe umwanya tumuramutse gato tuganire ni deba tugarutse kuvuga ko nisije ni kiganiro tutafanyaje nkuko mubize twama tukikora une fois la semaine kugira ngo dushobore kuganira ku bintu bimwe abantu usanga hari ibibazo bagenda baribaza. Rero ndabasabe musubire mu dutize umwanya wanyu hanyuma mubane natwe kugira ngo isije turiko tugira tukorere kuno musi ndazi kuri intéressant kandi umuntu aza kubana natwe ataza kubura ikintu asigarana. Shane bite amahoro neza umeze neza turashima n'ukuri urakomeye ego n'amahoro amakuru y'imisi ni sawa ameze neza turashima namwe n'amahoro natwe ni sawa tumeze neza. Chanel n'umuntu mwiza umuhamagaye nawe umubwira asigaye umunsi umwe aba aje akakwitaba nukuri turabigushimye ahubwo mwakoze namwe kora twiyumviye mukadutumira kandi wakoze nawe. So uno musi rero nababwiye ni tutafanyaje tugira dukorereko uno musi ikiganiro tugomba dukore kiratandukanye n'ico nkora uno musi natoye suje mu bintu mu kiganiro nabonye kuri televiziyo y'uwundi muntu. Ico kiganiro ni c'umuvyeyi yagize ikibazo agirana mariage n'umuntu. Iyo mariage bayigiranye n'umuntu yaraje ava muri Canada afise ubwene gihugu bubiri no kuvuga arafise ubwene gihugu bw'abanyarwanda yongeragira ubwene gihugu bwo muri Canada yaranose nationalité yo muri Canada uko uwo muvyeyi yabivuga. Hanyuma akongera uwo muvyeyi akavuga yuko bagiriye mariage ngaha mu Burundi. No kuvuga yuko umuntu yagerageje kudukurikirana ngira yarabonye ikiganiro twakoze na Chanel wa munsi na Mondi atubwira ati hariho kazi zitandukanye iyo mufite nationalité zibiri mukongera mukaza kugirira mariage mu kindi gihugu no kuvuga ko ari ibintu byinshi bigenda birinjira nama. Uwo muvyeyi rero muti vyagenze gute ndabivuge gatoya kugira ngo uwutoba yarakibonye aze gutahura igituma nahise nkuko tukikora. Uwo muvyeyi yagize mariage n'uwo muntu avuga yuko yahora ari umupatiri. Hanyuma uwo mupatiri amubwira ko yabivuyemo bagiranye mariage bamaranye umwaka mugabo uwo mwaka yari yaragiye hanyuma aza kumubwira yuko abivuyemo ati singikeneye yuko donc tubihagarike je nawe kandi bari baramaze kugira état civil. Ngo muvyeyi rero akavuga ati jewe ikibazo mfise yarambabaje donc yarababaye umutima wiwe umuntu yewe yarabonye niyo video ya mbere nabonye yarabwe n'abantu benshi imaze kurabwa n'abantu bashika ibihumbi 115 ikaba ifise ama commentaire arenga igihumbi nukuri iri mu ma video make nabonye abantu bamaze kuraba. Rero ndamuha ikaze Chanel tuganire gato ndamubaza nibaza ko nawe wayiravye Chanel. Ego twarayiravye iyo video ego wowe nkawe nkubibonye nkabijya bintu nk'umurundi kazi nk'umuntu yabaye hanze nk'umuntu ari marié we byagufashe wabibyakiriye gute? murakoze cyane gose ni ubwa mbere ngira mpuzu ujya muvyeyi ntivyoroshe birababaje nibaza ko naje binshikiye cyangwa wese bimushikiye byo tubabaza gose kuko urumva umuntu mubanye hama mu nyuma mukatamwumva haciye imyaka canka amezi murabuze irengero ryiwe birababaje ku mutima no kurinda mwojeje uwo muvyeyi yihangane mino bitoroshe
ariko nta mvura idahita. Na jewe ndamubwira nkuko nyene yitwa Christine yakoreye kuri Isimbi TV nuba ata muntu yabibonye wari wese yogenda akakiraba ico kiganiro. Ni ikiganiro kimara amasaha 2 n'iminota 40. Nukuri urinze ubona umuntu aguha umwanya akakumviriza mu masaha 2 n'iminota 40. Jewe nukuri Sabin iyi video mushikira n'umu journaliste nemera cyane bivanye n'ukuntu abaganiriza abantu biratangaje vraiment ko ushobora kwicara ukumviriza umuntu amasaha 2 n'iminota 40. So tuduge kuri suje rero y'uno munsi Shana, wowe nk'ubu unye kugira ngo mbega hajya ugire mariage mu kindi gihugu kitari ikiwawe atanumwe muri mwebwe ico gihugu kirimo bisabiki? Murakoze kwico kibazo mumbajije. Ibintu bisaba ni byinshi biratandukanye kuko ubwa mbere mudasangiye nationalité nk'ubunye Madame Christine n'umushingana wiwe tugiye tukara kuri jyaka. Ubwa mbere umugabo afise double nationalité. Je kibazo numvirije rya mudamu ubwa mbere hambaje kwanza kwiba ikibazo ca mbere nibajije mbe igihe bagira mariage ni yahe nationalité bacaguye, kuko iyo ufise double nationalité ntushobora gukoresha nationalité zose zibiri, ntibibaho. Ntashobora gukoresha nationalité zibiri, aracagura imwe. Urumva Shane ujya mu mama uko abivuga, we wavuga yuko umugabo wiwe yamubwiye yuko ashaka gukoresha nationalité yo muri Canada kugira ngo ibipapuro bizokorohe dossier izonyaruke, ariko ujya mugore nawe yakoresheje, ujya mudamu yakoresheje nationalité y'Ubunyarwanda kazi kuko niyo yari afise yonyene. Yego murakoze cyane. Nawo nagira ngaruke kuko uruvu ujya mugabo ujya mudamu yaravuze yuko kuja kubirondera impapuro bamusabye muri zone kuva mariage yabere mu Burundi ntibayirebeye mu Rwanda. Bisigura hajemo ibintu bitatu kuri yo ka afise double nationalité n'umunyarwanda akaba n'umukanadi, umudamu akaba umunyarwanda, baca bagira mariage mu kindi gihugu cyo mu Burundi. Rero ibyo ni ibintu bitatu byinjiranyemo. Umugabo afise zibiri umva acagura shaka uzo ufise nationalité zitandatu canke zitanu mu kuja gusa ibintu bya mariage ucagura nationalité imwe gusa. Ugiye mugabo yacaguye nationalité Canadien kuko banamusabye n'impapuro aza kuja kurondera zerekana ko ari empêchement no mariage. Aho nyene sinzi ko bandanye kubanza gaheza kugira ngo ndakubaza itandukaniro rya attestation. Urumva avuga yuko bamusabye attestation de célibat. Urumva mu bisanzwe ngo kugira ugire mariage mu kindi gihugu baragusaba attestation de célibat, ariko bo babasabye attestation non empêchement de mariage. Ego murakoze cyane gose. Harano bitandukanye cyane gose. Par exemple attestation de célibat yerekana yuko utari umugore urongoye cyangwa utari umugabo urongoye. Hama empêchement de mariage naho ni ibintu byanditse mu code civil mu Burundi kuko nkuko navuze ibintu byose igihugu cyose kirigenga, droit international birigenga, igihugu cyose gifise ukuntu bitwa empêchement no mariage nga mu Burundi ni code civil ya mbere ijeje ibintu bya personne famille ku gitabo kuri titre ya 5 empêchement no mariage ama article 89 kumanuka niyo handitse jerekana empêchement no mariage n'umuntu musangiye bien parenté bisigura ati ari umwoncle wawe ari umunyese wawe ni byinshi zirenimera abantu bashaka kurabo biraba mu makode civil. Umuntu musangiye amaraso ni mushagira mariage iyo ni automatique. Empêchement mariage umwana wa adoption ni mushagira mariage aho ni automatiquement mariage ntiba. Ama empêchement ni ibintu byinshi bivana na code civil ibyo yanditse y'igihugu. Mugabo nyinshi vraiment umuntu musangiye amaraso umuntu mugize ibi nibi baragira ati uko uyi mariage nishobora kuba. Nico nagituma abana basavye bagende barabe empêchement au mariage kugira baraye ko byukuri bakwije ko bashobora kugira gucelebra iyo mariage. None kashane iyo atora ijya donc urumva ubundi umuntu apresente attestation de célibat. Attestation de célibat akongera agapresenta nijya ntuzi umva niyo non empêchement umva uko baba yibasavye. Urumva watubwiye ko bashobora kuba bagize amakenga n'aba étranger peut-être bafitaniye amarié parent. Umva izo zose mugabo kubera iki batabemereye attestation de célibat cyangwa bari basaba ari babiri? Alors murakoze cyane gusubira kibazo. Igihugu cyose gifise kwigenga muri zone bashaka kuvuga ati tuzanya attestation de célibat
cyangwa bati dushaka byose uko ari bibiri cyangwa tuzanire attestation de non empêchement uko nabwiye ma code civile yose code civile mu Burundi iyi muri 97 nabwiye ko ari titre 5 barami code civile ya mbere bayibona muri 27 by'empêcha gituma umuntu mariage rero igihugu cyose kirigenga muri zone barabatumye gena mutuzanire no attestation baraporo yihe hananda babwiye ati murazaniye cyangwa muzaniye bivana na organisation y'igihugu na organisation yaho hantu mwasanze ababwira ati mutazanira ni ibintu bisanzwe non empêchement de mariage baraye ko abo bantu by'ukuri ko atanye parent w'abafise bwira yo mariage bayigarika kirikare ntiyabija bayiserebe mariage kandi ari ikintu bapfana okay kandi ujya mu mama ujya mu byeyi iravuga neza yuko donc nakujya nabivuze bari abanyarwanda babiri mugabo ujya mugabo kongera akagira nationalité y'ubu Canada mugabo gihe bagira mariage bahisemo kugirira mariage mu Burundi mbega iyo aja kugirira mariage muri ambassade ni kihe kintu cari guhava kimugirira nabi tubanze dufatire kuri attestation bambe kuri ka y'umugabo tureke madame Christine tubanze tumureke ni iki cotuma nk'urya mugabo ashobora guhitamo kugirira mariage mu Burundi aho kuyigirira muri ambassade yego murakoze cyane gose ntidushobora kutandukana Christine ko dutandukanye ico bikibazo kuko iyo abantu bagira mariage ari babiri n'umugore n'umugabo bari concentre ari babiri bisigura mwe niyo kaze ko ari double nationalité umugore n'umugabo bakicara bakaganira je mfite double nationalité rero tuzocagura iyi nationalité ariyo tuzokoresha umugabo aravuga ati ashaka bari umugabo canke ari umugore afite double nationalité biravana aca avuga ati turemeje ko twogira nationalité y'abakanadien canke yatuye ka nationalité y'abanyarwanda aho rero bitandukanye nci nibaza ikibazo mbe ico gihe bagira ivyo bintu baba baraganira ari babiri urumva uko uyo ujya muvyeyi abivuga wowe ntibigeze baba babonana ntibavuganira kuri telefone bapanze ivyo byose bari bazinanye igihe kirekire urumva kwicarana kugira ngo bavuge wowe yamubwiye ati nzoza tugire mariage mugabo tuzogirira mariage mu Burundi kuko wowe waranavuga ati baranamubajije igituma adashaka kugirira mariage muri ambassade y'u Rwanda ariko ngo wewe uwo mugabo aravyanka none nikihe nka wowe ushobora kubuza ivy'amate ushobora kububiza ikintu nikihe kintu cyatuma umuntu yanka kugirira mariage muri ambassade aho ni murakoze cyane gose rero ikibazo mbere ko nocishura nagira ntebure ntange nk'inkebuzo abantu basangiye double nationalité bafise double nationalité byukuri muri umugore n'umugabo mushabagira mariage mu kwicara kwanza ubwa mbere kuko ujya mugore baramubajije ujya muvyeyi muri ambassade yo mu Rwanda muri consulat kuko itoza bagira nga mariage ntiyaronse ico yishura kuko bataganiriye babironke ko umuco batane byiyumviro kuko n'urugo ni rwa babiri urugo suguma ico ni cambere umugabo yaciye yanka bisigura yarase umugore nawe aja kwemera atazi impamvu gituma vyemeye anavyemeye sivyo rero muri consulat mwe nababwira ambassade ziriho ngaho gira ziri accredité ngaho mu gicacu Burundi cyane mu bihugu by'ivyo byose kugira bize gufasha abahosortisa mu bihugu byabo babafasha ambassade ico yoyiraba kuko haratandukanye ambassade na consulat ni ibintu bibiri biratandukanye ambassade no ambassade yarabiro vya diplomatie ibi diplomatique ibi ama coopération les organisations ngene ivyo bintu ariko le consul we bicaraba ibintu bijanye na mariage ibintu bijanye muraraba par exemple muraraba kenshi usanga amapeyi amwe usanga afise ama consulanga ugasinga afise ama ambassade nko muri Uganda canke muri Kenya ama consulat yaje ibintu ivi y'ubuzima abantu habayemo mariage cyangwa umuntu apfuye cyangwa havutse umwana yavyaye nico kintu consulat ikora cyane gose numviza cyane gose par rapport ya ambassade rero ujya mu mugabo yacaguye ko bibera ngaha kandi gira kabiri iyo habaye mariage birafacilita cyane gose iyo bashaka kuja hanze yabigiriye muri consulat urumva mu bisanzwe kujya nababwiye
baracagura ntushobora kugira mariage ahantu babiri kugira mariage hamwe soit muri consulat soit muri etat mugabe civil bikunda mu gihe uwo muntu yamaze kuronka nationality utararonka nationality yica gihugu ntibikunda oya ntibikunda kuko urumva ntibyoshoboka ntubone umunozeye n'umwene gihugu wabo rero iyo umuntu acaguye kugira mariage akayigira dufate exemple ayigiriye muri zone bisigura icyo acakora kugira bemeze iyo mariage yiwe aca yitwara muri consulat kugira bagire transcription ya mariage bayandike mu gita muri registre d'état de mariage muri ico gihugu kindi ariko urumva nka Christine ngira ivyo ntavyabaye urumva nk'ivyo yatubwiye uko abivuga iyo detail ntayigeze ashira iyo detail naho yabishiriyemo nuko nivyo umugabo yareka arabikora kugira agira ama procedure yose atware umwana nawe bagende bamusange muri Canada ivyo nivyo abantu benshi wagize mariage nga mu Burundi wayigize neza ariko kugira umuryango wawe uzogusange mu gihugu urimwo kindi baca bafata ya acte yawe ya mariage bakayitwara muri consulat hama consulat yitwara mu kindi mu gihugu cawe kugira bayitranscrive bivana ibihugu Ufaransa bashobora gufata 2 mois bigafata 3 mois bigafata 4 mois bivana igihugu hamwe babonye ko byose birakwije amategeko iyagize mariage by'ukuri niyo aca atangura yo kugira aca atwara umuryango wiwe akaca musanga hari tuvuze nyene kuri ico honye wari uri kuravuga kugira ngo yimukane bajane n'umwana nibaza ko umuntu agerageje kumviriza bijyanye umwana urya muvyeyi yari afise ntiyari uburya mu muntu bagiranye mariage none mu gihe mutaba mufitaniye umwana mukaba d'abord mugize mariage umwana ntaramwadopta peut-être ngo mushire ku izina ryiwe est-ce que biroroha kugira ngo ushobore gutwarana n'umwana wawe ivyo onye n'ikindi kimuzeye kiza aca mutekera nk'umwana wiwe kwa n'umwana w'umugore wiwe aramudekera nk'umwana w'umugore wiwe aca mwisha ko umwana wiwe aho n'indi procedure twoca tujamo ugasanga ibaye ndende yoca yinjiramo ndiko ndabibaza kubera yuko nukuri jewe iryaka yarankozeko kuvuga ngo byaratumye urabona ko naciye ndanakurondera kugira ngo dushobore kuganira nariyumviriye ndavuga nti est-ce abantu bariko baragira ama mariage kenshi ngaha baragira ama mariage n'abadiaspora baragira mariage surtout turi muri sama murabibona abadiaspora bari benshi imanza mu bani nyinshi hariho abantu nibaza ko nujya mu muvyeyi yagize ikibazo cyo kutamenya yamutegetse yuko atamuntu n'umwe abibwira arumva byari ibintu biri mu kinyegero ntiyigeze ngira ngo iyo bavuze mu makomantere nayasomye bamwe bavuga ati iyo umuntu akunze cyane hari igihe yacika ugasanga umenga ubwenge bwagiye kuko byari birimo amakenga umuntu yari kwibaza ibibazo byinshi mugabo wewe ntawe yabajije ntawe yahanuje kandi nibaza ko ari amakaye abantu benshi ngaha kuko ntibyashikiye ngira ngo ujya mudamu peut-être urya niwe yashoboye kubivuga ngira ngo abazobibona ntibazobura uwo bikiza ariko ayo maka iyo umuntu amaze kubona ibintu bimeze gutyo mbega umuntu nta makenga yogira amakenga aruzuye cyane gose iyo ubonye mwe n'ibyo bintu bigushikiye cyambere no wabwira iyo muri kumwe n'umugabo cyangwa umugore mutabiganire neza ubwa mbere ni byiza guhanuza nta caha ni byiza ukabaza mbe bino bintu bizonshikana bizogenda gute kuko mu nyuma nawe uzi mu nyuma les conséquences zizoza nico gituma tugenda neza buke tutiruka mukara nibyo twese turifuza urugo nta mwatifuza urugo ariko urugo ni gwiza iyo mwese mumvikana iyo mwese muzi ko ibintu mwabigiye mubi buke mubitondeka none nkujya mudamu tuvuge nk'umukoci wari umukoci apa tubanze tuve gatoya muri bijyanye ndakubajeje nk'umukoci warumvirije ubuzima yabayemo kuva mu bwana bwiwe ntiyigeze yoroherwa mu buzima bwiwe d'après ibyo avuga ntawenzi mugabo wumvirije ko yabivuze si réellement byo bari ibyo ntabwo ubuzima bwigeze bumworohereza na gatoya ugaca wumva umuntu ngo uraronse donc mu diaspora peut-être umengo ugira utangure ku ubuzima butangure bwegera imbere gatoya agaca non plus urumva arashobora no kwatabifise ko yita kuko nta muryango yari afise uri hanze kugira ngo ababaze hariho abantu tugenda tutabizi ugasanga naho ucanka ukabona umenga ni ibintu bisanzwe ntiwigere wirenseigner ntiwidocumente ngo ubaze none uyo muntu bwa Christine yari kuca aronka umuntu agaca amubwira ati ntubivuge niba yavuga ati naho wabivuga ndaguheba byari guca bigenda icyo nicyo kibazo gikomeye cyane rwose kuko naje naciyumviriye iyo umuntu akubwiye ati ntubivuge ca ndaguheba
aho ni igihazo gikomeye cyane gusa uca utangura kwiyumvira mbevye ukuntu umuntu anyifuriza neza kugira madamu yaciye nko mwabivuze yaciye mu bintu byinshi bibabaje ariko hagiye araboneka inzira muri kimwe kandi by'ukuri je la félicite uri très courageuse madame Christine waciye muri byinshi cyane gose ariko ntibyatumye isi wemera ngo ubabare ariko waremeye uraza uravyuka ugwa uvyuka ugenda usubira kandi rero nkaje nk'umucoach nobwira nk'abantu bari muri kaya Christine biyashitse uraronsa umuntu akubwira ati mushamugire projet ya mariage nuko nayivuze ni nziza cyane ariko rero kwihuta navyo si vyiza coach gender bigeka mvuge nk'umuntu wamwiza amategeko kuko hari ibintu byinshi byinjiramo by'amategeko byinshi nk'ika yiwe nabivuze ni ibintu bizakuzana bikwega ibintu kimwe bigakwega ikindi tugasanga ni byinshi nkuko nafise n'umwana bikaza bizana kandi gira kabiri mbere bizogenda gute azwara umwana wazo mwadopta ni ibintu byinshi usanga twinjiyemo nukuri twonaramno ngaha rero abantu bafise boshikirwa ukank'igihe ya Christine ndabingenze ntimuzoje kwemera twese turakunda n'ivyo nabivuze twifuza urugo ariko ntugende wirukanga kuko inyuma yaho utahaza hateye ubwoba genda ubaza mbe bizogenda gute je ndaza ama mariage menshi hari hasigaye nk'imisi mike gusa kwaba arahagarara kandi arahomba Burundi baravyemera bigahagarara hata birabaho ngaha mu Burundi agahomba ego je ndazi amakata ari make yahombye arahagarara kuko ubwa mbere umuhungu yasaye karasanga kamubwira ibintu akamwemerera ibintu ibyo ne karamwemera nta kimwe karabona none ko wambwiye ngo nzompebe ko taco ndiko ndabona imisi gumigena ngo yarindira nzokubwira muri umusaro nonde numvise ikiganiro Nika yashitse narayumvise yambwiye ati urumva Maria nzokumenkira no mahera uzurayatora ugenda utegura ibi byose urondera amazu maison de passage urondera ibi byose no twashika mirinda bishika umunsi wa mariage ataki na kimwe arabona avuga ati asigaye umukobwa yatanze amahera oya yari umuhungu ari hanze arungikira amahera umukobwa mbwa ntama yambwiye azokumenkira amahera utegura ibintu byose ibi nibi umukobwa aguma arindire ngo amararaza aguma arindiriye ararindira gushikaho ama invitation yarasohotse kandi amavitation yarayatanze none icabaye niki yahuye guhomba mariage kuko umuhungu yavuze ati we umunsi wa mariage yageze kandi yajaje yashitse ngo ibintu bimeze neza bati bimeze neza gute ko atamera wamaye yo gutegura yarazi ko aje ngo bicu bigenda yarazi ko umukobwa aca bikora hamaze ashika akora atanga amahera avuga ati uyu muntu arahaza ateye ubwoba umuntu aje umunsi buca urubanza ruba ngo hasigaye imetatu canke imisini bice birahomba avuga ati amadeni aje ko gutegura ivyo bintu voilà peut-être urundi munsi azombwira ati none se urubanza se kwa twese objectif cari ico yashatse ko afata amadeni ambwira ati no kutafasha amadeni ugira iki ntangwe mariage amadeni ntarawana basi na kimwe ico nico kintu no kuri agahaze bavyeyi ndabinginze bakobwa ama mariage ni meza ariko muraraba inyuma murabe ntimwave mugwa mu mporero cyo kimwe no muri kaya juridique nayo nyene ntimurabe ntiwize kubatera ikibazo Okay, iyo umuntu muraganya afise ubwene gihugu bw'ikindi gihugu nk'aba ba diaspora baza bakaza bagatwara urumva aba bantu nyene baza mu karagana nk'ito nyene nk'iyo kaya Christine mbega kugira ngo umuntu abizi gatoya nibihe bintu bisabwa kugira ngo nuwo twumviriza yo bafise peut-être umuntu ari bafite niyo projet abamaze kugira mariage twizere neza yuko bo batawuzobahemukira akaba afise iyo projet akavuga ati canka akabona ibintu bicanke barabigize mugabo bien sûr birabaho akabona biriko biradindira ko mataca bizi ko nk'umuntu wewe ubizi ko ikintu n'izihe impapuro zisabwa ku buryo anabikubwiye uvuga uti basi uyu muntu ntayiko arambesha nivyo arabishaka dossier kugira yavance ego ni ikintu twavuze cyane gose mutugitangura igihugu cyose kirigenga gifise ibyisaba hariyo basaba empêchement non mariage certificat de mariage de célibat bagasaba ibintu vya attestation de naissance bagasaba identité yawe ibyo nivyo bintu bakunda gusaba nibindi byinshi biriho bivana vraiment nuko n'igihugu cyose ibyo bagusaba ariko no attestation de naissance ni kintu cambere bagusaba identité yawe certificat yaba hariyo na certificat de coutume basaba nga mu Burundi bagusaba ibyo nibyo bintu ushobora kuronka ariko agahaze gihari izo mpapuro zose bashobora kuzirenisa n'ibisanzwe ukazironka aho uvukira kuko nta hantu namwe uja kuzirondera
n'ahantu wakuvukiye nuja kuzirondera hama ikindi kica kiza abantu bashaka mwene ivyo bintu ufise double nationalité banza mwicare kwanza umubaze none tuzofata kuri iCard tuzofata kuri nationalité ye kufise nationalité zibiri ko nationalité zibiri zote ntushobora kuzitwara ntibibaho mbe urakoresha nationalité iyo ufise canke yindi ufise avuga ati reka turakoresha imwe bisiguriyo imwe niyo izobatwara no mu ngorane zose muzofise na kaya divorce niko bizogenda nko kuri kaya Justine ndayivuze ego birabaje isaba yamubaje rya mu journaliste aramubaza none usabiki yaravuze ibintu vya divorce mugabo urumva ko aramukunda nta divorce yavuze yuko atarabona aha yavuze ati jewe n'ukuri uwo munsi niho ndondirira ati inshuti za Isimbi banyumve bangira inama urumva malheureusement yuko jewe naratangaye mbonye mu makommentaire bamwe baramutuka abandi bakamubwira ko ari ingero y'icaha urupfu abandi bakagira mugabo je nibaza yuko yarakeneye mu muntu amwumviriza kandi niba nkuko kujya nabivuze ujye mu journaliste yarafashe umwanya akagenda nibaza ko n'umuntu azi cakora n'umuntu azumwuga kandi amazemo igihe yari guhaguruka ngo agende kumviriza umuntu amasaha ashika kuri 3 aburamwo minota mike ari umuntu ariko arabesha nuko yabona yuko uwo muntu akeneye ubufasha yaravuze ingene yagwaye umutima w'ugakwa guturika irevre yarasamaye jewe ndumva ko habayemo gusamara mugabo naho nyene kucuja mu ma message ugaca wandika muri commentaire je nuko nabonye mu ma message nayo nyene yasomye ngira ngo yomwica gusumba uko ari ibira n'ivyo abantu ngaba natwe ntituzi ntidutahurana ntibadutahura ntibabona umuntu yubabara bafise umwe wese ni gutahura umuntu wese umwe wese afise ibyo afise kuvuga ujya akavuga biragoye vraiment kubona yuko umuntu yoshobora kuza agahagarara hajya akavuga akarira nkuko yarize akavuga ikuntu ameze umuntu wari wese yabibonye umuntu agahagarara akamubwira ko ari karateta ngo ari karifitinisha ngo ari karakirane n'ibintu na birababaje nibaza yuko ikintu kiba gikenewe nuko umuntu yokumviriza basa gafuma numa kuko rero n'igihe ngira ngo biba bikenewe ko umuntu anuma bamukarira bigahera rero twariko turavugana ariko ndakubara wari kurambwira yuko ujya mu journaliste yamubajije wari kuravuga yuko atavuze n'ica divorce yagicishijemo gusa yarambwiye umuvyeyi avuga ati none je mbona ndi mubi urumva ko aracakunda umugabo wiwe ariko je nk'umuntu yize amateko kandi ndi umuntu ufise no mubiri n'umutima umwanya n'ivyo naravyumvise ari higira kabiri kugira yuko uwo muvyeyi ntabe bloqué mu buzima bwiwe bwose abure umuntu ejo ashobora guhana n'umugabo mwiza mukunda cyane gose akitaho umwana wiwe mbe vyogenda gute muri yo kare urumva tugitangura yakoresheje twavuze ko yacaguye nationalité ya Canada ica cakuru rya muvyeyi nta hantu hari haraja nababwiye ko ari muri consulat ataja muri consulat akaca yegera consulat akavuga uyu muntu yitwa ukuntu ahirwa hishije nuko arazi nahaba yaranabivuze ndaza haba bisigura n'inzara yizi bamwajije biravuga Ottawa gusa nta bindi yajya usanga n'ibindi yashibwira sabe yavuze ati bwira ni tuave tu kononera ubuzima bw'uya muntu nituvuge byose bisigwa arazi nahaba aravye adresse iwe yose adresse complete yose arayizi ico je no muhanura namufasha no mugiye ati ja muri consulat ntuje muri consulat y'abanyarwanda ariko uja muri consulat y'abakanadi kuko ari yo mwagiriye ko mariage ariko bagiriye ngamo no acaza muri consulat y'Uburundi naho shaka muri nuze nta kibazo akavuga ati je umugabo yitwa ukuntu Christine bambe shane ngaha gatoya Christine sindi kwa Justine no kwa Christine yagiriye mariage muri zone yo mu Burundi akana muri konsi oya nivyo nshaka kugira wenyene ko ujya mugabo no mu Canadien c'est pas umurundi kandi non primage ntiyabereye mu consulat y'u Rwanda yabereye kandi afise bacaguye nationalité Canada kuko impapuro zose urazumva yazikuye hehe muri Canada muri consulat ya Canada niyo yayigiye kwirondera rya mugabo ko vyose yarabivuze ko yagiye kubirondera bimwe bya impapuro babatumwa ni muri Canada je kubgaje mu amategeko yaciye agira iki yakoresheje nationalité Canada niyo yakoreye Canadienne niyo yakoresheje rero kugira ibintu vyorohe ni mu Canada ari ngaho onye tuko aho aca rya mudamu aca yidirija muri consulat yo muri Canada consulat Canada apana muri ambassade kuko ambassade navuze ikibijejwe ijeje ibintu bya coopération bya diplomatie ariko consulat yo iraba
vya divorce vy'imibano n'ibindi byose amakontra amwe yagize aba entreprise ibiki n'igici biraba rero niyo caja muri consulat akababwira ati umugabo yitwa ukuntu numukanadie abanahana dufitanye ikibazo iki rero nashaka amumbarize ukuntu vyogenda mumpe umuco mbe vyogenda gute rero iyo procedure je shobora kuyinjiramo nayo muri consulat ya Canada niyo cumubwira ati procedure wakurikiza niyi vyogenda kuri ni wacamwa ayo bashaka kuvana nawe ashaka kuvana nawe canka ronke canka kamuronka none mbaka hajya ko umuntu adisparaisse amwaragiranye mariage birahanwa n'amategeko canke ni bisanzwe oya si bisanzwe birana kuko urumva nk'umuntu aragiye mwagize mariage mwandikiranye kuzobana ubuzima bwanyu bwose ibintu vyanditse les devoirs conjugal amuteza cohabitation ensemble muba muri afise des devoirs muteza complice hamwe rero umuntu aravyutse aragiye akubwiye ati je sinkigukeneye par exemple naca mupfuye canke kuko wewe yavuze ati naramutelefone ambwira ati wowe ugeze yakoresheje terme ngerageje kuvuga ko yavuze ngo sinavyibuka neza gusa yamubwiye ati je mbona umenga ibi bintu twobivamo amazi ati none vyagenze gute ibiki n'ibiki ati jewe ndakubwiye ko tubivamo rero nariko ndabaza eske muri iyo ka urashobora hariho amategeko akurenganura canke n'ibintu bisanzwe ucurondera divorce gusa canke ukikawura oya hariho ama etape yo kuronka divorce naho nyene si ugupfa kuca wayo nka divorce tureke ivy'ama divorce wariko uravuga yuko hariho ama devoir yamanuzego muri iyo ka uyo muntu akubwiye ati jewe je vais plus être avec singigukeneye singishaka kuba kumwe nawe hariho amategeko amuhana oya amategeko nayo gusa amategeko ico kibaho nimba ntawukeneye nta kindi shakiza direct ni divorce ntawukeneye atayise ega mu bisanzwe nakubwiye ati ngukeneye hacabiki bica bigenda gute ndakubwiye ati sindagukeneye bisigura iki murabandana mudagukeneye canke muragira nuzera urumva Justine warangira aracafise espoir aravuga nivyo yacafise espoir peut-être azogaruka arindiriye nta ubizi peut-être njanje ni naravyumvise peut-être aracafise espoir mugana navuze ati nasabye yaravuzemo ikintu ca divorce iyo divorce byo ca bigenda gute kuko divorce nayo ni etape ahubwo none kashane urumva muri ryakaya Justine we ntigeze ashiramo ibintu bya divorce wavyumvise kandi nasabye yarabimubajije mugabo ndakubaza nk'ubu unye wewe mugihe ata divorce arashaka kugenda muri consulat bakamumuronderera yego waragenda muri consulat akavuga ati je naragize mariage n'umuntu wanyu w'umukanadien none ntituganira ngibi nivyemeza mugagenda twaya nivyemeza twagize mariage ngibi inye twarasinye none nashaka nka mwebwe abautorité mumushikire mumbarize ukuntu vyogenda mbe ndamutore gute ukuntu vyogenda ivyo ashaka bira tubitahure biciye mu kuri kandi biciye mu mategeko barashobora kumuca bamumurondera yego baramurondera neza cane gose kuko bariho kubera abantu babo none gashane ubu unye tuvuge ku kantu gatoya iyo umuntu afite intumbero yo kugwe urumva ubu unye abantu benshi usanga mu mariage abantu benshi urashobora gusanga murafitanye relation igendera mu kinyegero ukazorinda ugira mariage mugabo n'ibintu urumva umuntu wese afise choix yiwe ingene agenza ibintu mugabo iyo urinze ugira mariage umuntu akakubwira ngo nta muryango nta muntu n'umwe kuriwe kubibwira nta kibasezera biwanyu mugabo jewe nta muntu n'umwe nkeneye kuzobibwira est-ce que biri normal oya ivyo ni normal ni nko kuvuga umwana uraje umuvyeyi ukoze ibintu byawe byose uragiye aho ucugira n'ubwoba umuntu twanabivuze ni bya bindi nyene umuntu muzobana ubuzima bwawe bwose araja kubwira ati fata gogo nka mwebwe umugabo araje arababwiye ati umve gogo je nagushima ashaka tugire mariage ariko ashize ko ariko nyage numwe azoyemenya iwanyu yaba papa wawe yaba mama wawe abi wabo yarabemereye ko bagira ahubwo gusa yamubwiye ati wacu nta muntu n'umwe ufise uburenganzira bwo kuraba nta muntu n'umwe ufise uburenganzira bwo kuramutsa urumva même no mu Burundi nta muntu n'umwe iyo mariage yabo barabantu ngira 4 canke 5 kubera yatubwiye ko bari kumwe na parent na marraine nawe donc nta muntu n'umwe yari afise uburenganzira no même no muri anniversaire ya mariage yabo yakubwiye yaravuze yuko batumiye abantu bane canke batatu kubera urumva byari ibintu binyegeye bizahandi nyene ni wa wundi nyene bisigura ati yaba papa yaba mama yaba mva ntiyabatumiye ni babandi nyene yashatse kugira iki kubahisha mbe abayishiki naho bashaka kubwira abantu kubatumira nko hanze bashaka kubwira abantu ugasanga muri mariage ari abantu
10 mugabo ugasanga abantu bagize iki babimenye ego kwica ikintu nta muntu n'umwe mugabo je ikibazo naciye nibaza aho nyene kwico kibazo mbe harabaye publication débat nimba yarabaye kugira amenyeshe ubwo iyo mariage yabereye bayigiriye amaje yo publication débat kuri zone okay hamagiye kuri publication muri nuze ku bintu ngira barabitwaye mu Rwanda no mu Rwanda c'est ça kuko no munyarwanda kazi byabereye no mu Rwanda publication débat bisigura yuko niba yagize nk'umukanadiye na ntuzenye n'ujya mugabo yari kuca publication débat bari kuyirungika muri Canada oya iberanga muri ambassade ko babigira muri ambassade na hariya bakavyafisha bisigura ni ibintu biri public si ibintu by'akanywa babo oya ni ibintu biri public na mariage urumvira aba public ukabibwira abantu ari kutumira abushatse mugabo ugiye guhisha relation ukayihisha bariya na bariya ntibazoze mu bukwe ngumva ntiyage n'umwe azobimenya naho nyene hari ikintu uca wiyumvira umuntu acagira amakenga yiki nk'uwo muntu aba ari kanyegezi iki au juste abari ni ibintu byinshi cyane gose ni ibintu byinshi aho ushaka kunyegeza tutomenya abantu bavuga yuko bati abantu baraza na cyose mu makomantere baba yanditse nko mu diaspora uwo muntu yavuze ati ino mu ba diaspora hariho abantu babifitiye ingo zabo akaza muri ivyo bihugu byanyu mu Rwanda we yavuze mu Rwanda ko rujya umuntu ari umunyarwanda kazi aravuga ati akaza kubera ashaka kwirira amafaranga akaza kubesha ngo jewe ngomba ndabivemo ngo umugore wanje ntitubanye neza canke umugabo wanje ntitubanye neza akakwemerera mariage ukacujana ko kavyemera alors que ivyo bintu bitari ivyo ariko arakubesha ati canke nk'ivyo nyene vy'abapatiri niki ati umupatiri akakubwira ati nshaka kubivamo ati ntavyo nshaka atavyo yavuyemo umuntu agaca yiyumvira mbega umupatiri yabisubiyemo ko avuga yuko yoba yari yarigeze kuba ari umupatiri mbega vyaramurambiye yabisubiramo mbega yoba afise y'undi mugore urumva n'ibibazo uwo mugore yari gutegerezwa ngira ngo kwibaza ego aho nyene ndahagaruke naho nyene abandi bafise ingo nibyo nagenda bigira ko navuze ati hari ibintu byinshi bituma umuntu anyegeza relation ni byinshi cyane umuntu ashaka kuvuga ati ndanyegeze ko nafise umwana mu nyuma yacaza kumbwira ati ngo fise umwana atarabizi sinzi ko mu bita yarabivuze yaje abimenye uwo munsi aja kugira mariage uwo munsi baza kugira mariage yasigaye imisi mikino yamubwiye ati nego ndafite umwana navye muri 2009 mugabo ntavyo yabimubwiye bakitangura relation mugabo urumva na Christine yaravyaye umwana mugabo yabimubwiye bien avant urumva difference ihari we Christine yamubwiye bien avant ndafise umwana mumviza neza museka mu mirabe urumva Christine bari baratanguye kugiranira imigenderanire n'uga mupadiri mugabo yari akibirimo padiri ntiyari bwabivemo mugabo ngo bakavugana ariko Christine avyarana n'undi mugabo nawe nyene uwo mugabo yavyaranye nawe niyindi kayinjira kuko nawe n'umurundi kandi n'umurundi ngo nawe yari afise urugo hanyuma Christine ngira ngo peut-être navyo ndabimvukanye n'uwo mugabo ngira ngo peut-être yavuze ati ko nakoze icaha sinobikwirirwa ndasambura urugo rw'uwundi reka ndavyihoze ndabigira akanywa babuko nyene niba yavyihakanye aragenda umwana aramutwara uwo mugabo nawe mu nyuma bagire mariage amubwira ati jewe ndafise umwana navyo muri 2009 ego ningaho nyene uko byagenze mugabo yabimubwiye asigaye n'isi mike yango bagire mariage c'est ça effectivement niko Christine yaramubwije ukuri bien avant yarabaye nyene Claire amubwira ati ndafise umwana ariko umugabo yaje mu nyuma kuyimubwira ko afise ubu ati abo urafise undi mwana sinzi nawe byumviza gatufise umwana umva wona byarazi yaje yabimenye yashitse ngaha mu Burundi bisigura kiriya ya mu Rwanda ntavyarazi ko afise undi mwana ashitse ngaha yamenye ko afise undi mwana urumva Horace ibintu yagiye aramuhisha byinyegeje uwo mwana hama kuko mwabimbwiye amakomantere nawe kurishika ko mu nyuma abantu bavushaka afise irundi rugo nivyo bashaka usanga abantu benshi bazosanga afise izindi ngo bakazinyegeza ariko iyo bazinyegeje ntacaza yanuze ya publication débat mbe yabaye gute iyo yarabaye muri Canada iyo yarabereye nga mu Burundi iyo yarabereye muri ambassade iyo yarabereye nga kuko n'ahantu hose bateguza gupribia navuze ko ari ahantu babiri ntibashikira ahantu hatatu nkujyanye rero publication débat kugira tugende tutahuranye neza bavuze ko yari kubera muri ambassade ya Canada bakabishira iyo publication débat hanyuma bakishira no mu Rwanda kubera ikote y'umukobwa ko yavuye mu Rwanda yari kwitwara mu Rwanda canke yari gushira muri ambassade y'u Rwanda nawe n'uro oya bobe kora kuri ku butaka y'ugwa yavuye ava mu Rwanda zanga mu Burundi bisiba ko aho yavukiye niho bagira publication débat aho yavukiye no bayigira hama uyu nawe bacagira muri commune aho yari kubera yabere muri commune nga mu Burundi hajya no baca bagira ikindi publication débat muga muri nuze muri consulat pakwata atamayaje yagiye kubera muri consulat yabereye nga anye bacaga publication débat nga anye
niho baca bayigirira sinzi ko two turatahura kuri yo kote urumva rero iyo bafite izindi ayo makaye abantu baza bakagira mariage bafite izindi ngo arabaho nayo aruzuye ugasanga umuntu yagize urugo no munsi ejo aca be ariyo nabonye kwanza byabereye nga mu Burundi yagiye kugira mariage muri nuzire mu yindi commune mu yindi province baza yuko ngo ntimusubire kandi uko usa ntibuka nabanja kuvuga mbwa ndabona iyo video avuga ati ngizi n'impapuro turagize mariage arazizana ivyo narabyiboneye muri video nabonye abantu bakaza bakihisha mukure nko mu gihugu nka twebwe harantu taratera imbere mu bintu by'ama informatique ntidushobora kubona aho umuntu yagize mariage yegereye mu munuze muri Gitega hacagira mu Ruyigi akazigira akagenda aragira cyane ikintu cyo bibabuza kuko ari ibintu bitari informatize mbwa nkari hanze nko muri consulat usanga ibintu byinshi biri informatize bapfa gushira mu izina bikaca byizana baca byizana ko nk'uyu muntu muri yo kanyene ka Christine none ubona mu Burundi twokora iki kugira ngo basi ibyo bintu bihagarare abantu bareke kuguma bahendwa d'abord urumva nk'ubonye wahariya afise urugo umva byo ntiyo kubesha kanini yako kurumva bishize muri consulat biraboneka mugabo ngaha mu Burundi aba bantu bashobora kugira mariage ruguru mu yindi ntara akazaragira kandi ikindi nibaza no kugenda kubiraba hirya naho bapivriye hata abantu kwari turaza kubiraba ico n'ikindi kibazo gihagaze cyane gose guhagaruka la publication y'umuntu ya mariage kuri zone ugafata umwanya je nibaza ko si bose atari mwenye uzi ko ari mwenye urubanza wa mutoye gumugenzi wawe fuka ati kanje kuraba n'ahandi yo ntoja genze abi wacu bose na numwe ndikera nja kurabira abari uvuga ati niwo muvukana petete ngira nje kuraba nta handi wose wari we wese ikibazo mu waje mbe mu Burundi twogera gute ni kuri turasavye leta mvye ifashe ibintu byo abantu bazagira mariage ugasanga no munsi yameje agiye mu yindi ntagira mariage ibintu bashobora kubigira ku informatiza ku buryo atazosana ku bandi mariage kandi umundi munyagiza mariage hama ikindi hanura ndacanura ya yindi nyene umuntu avuye hanze ngo mu diaspora mugira mugire mariage kuri yo kayi uwo mudamu Christine urumva umugabo we yari muri yacagwa nationalité y'u Canada acazagira mariage mu Burundi afise n'indi nationalité y'u Rwanda byari kuba byiza baca bayigira ahubwo muri consulat yo muri Canada byari kuba byiza c'est plus facile cyane kugira ama procédure ntabe maremare umva bagize mu Burundi mugabo muri consulat yo muri Canada byacaye ibintu biri direct nusha no kugenda umva bamuzi il faut juste ntibazomugora none nk'ubu unye ujya Christine we waravuga ati basi atankeneye urumva atankeneye basi namfasha angirire ikigongo mbabarire antwarira kuko avuga ati umwana wanje yaramumenyereje nibi ivyo nyereka nta muntu yo kurikora bigaruka ko kare mugabo mbaza yuko nk'ubu unye naho uyo mwankira ko bagira bataragira divorce birashobora kumworohera ko ashobora kugenda hanze aciye kuri uwo mugabo wiwe naho yamwazi oya urumva mugabo niwe wenyine agira ama procedure umva atagize amasira naco ashobora kubimufasha oya atigezwa niwe avuga ati uyu mugabo wanje ndakeneye umugore wanje ndakeneye ko asanga ino niwe agira ama procedure ko ama procedure yose bivana igice cyo cyose nk'iguca umufaransa aranandika nikete akavuga ati jewe naka ndemeye ko umugore wanje asanga ngaha anya agatanga passeport agatanga ibintu byose passeport y'umugabo n'umugore ama acte de mariage yose kabitanga umva ni procedure akora umugabo bien sûr ko n'umugore mugabo umva bonje akazi cubona ko ariho agahaze ntiyoca yuka kandi dusize mwigira kabiri n'umwana naca aja kushira mu mwana kandi bafise ikibazo deja na mama wiwe afite n'ikibazo urumva ntiyoja gusimba na nyina afite n'ikibazo tuca tugenda doctor urabona ko tumaze umwanya turiko turavuga ujya mwana nawe tuvugire ku mwana basi umwana ntiyigeze avuga ko yamwadopse mbega nta mategeko y'umwana bariko bararengera haje kuba umwana waramuhishije se urumva peut-être uwo mwana ntazi se wiwe w'umurundi kuko yaravuze ati turiko turarondera ivyo bipapuro nararondeye urupapuro rwo mu rukiko ntumbaze ngo baraberekana mu rukiko nibaza ko ari muri sentare arerekana yuko uwo mwana ata muntu n'umwe yigeze amufasha kandi se atigeze amukurikirana none uwo mwana mbega nta burenganzira afise bw'uko bamurekera basakaza akamuronderera se ngaha mu Burundi akagira ego nani nabo bishaka birashoboka araza akaronka ikintu cise connaissance paternelle akazino akavuga ati jewe no mugabo ni papa wiwe
kuko ngavuga tarayenze imyaka 21 ni 20 mu Burundi umwana ashaka kuca abandanya arondera se wiwe yego umuvyeyi birashoboka araza mu Burundi avuga ati ayitware je yaranyankiye umwana kandi ari umwana wiwe yigeza mwanka je ubyo ntiyabihagaze kuko kanini yavuze gusa ko bavyaranye kandi uwo mugabo yari afise urundi rugo ahari ashobora kuba atanabizi ko bafitaniye umwana wo mudamu oyashobora usanga yaramwacaye ntanabimubwira kuba mugabo umwana akeneye uburenganzira ko nabivutse nivyo nagomba ndakubaze muri ico gihe uyo mwana mbeko uwo mugore ntari karamurengera uwo Christine ntari karamugirira nabi bien sûr akagirira nabi umwana wiwe kuko umwana niyo yakura deje umwana azi yuko narumvise mbe papa ari azi ko umwana papa ari uriya anye kubera yamubwiye ati ategerezwa kuza aranyita papa ntuvyumvise yavuze ati umwana uca umutoza umwigishe kuza arampamagara papa uravyumva ati uwo mwana rero aratangura arabimenyera kuko umva bari bamaze igihe yaravuze ingene bama basengana misi yose ngo mwijoro umwana nawe ntago umwana w'imyaka 5-6 kugira ngo afate ibintu mu mutwe kandi yari yifitiye ubuzima bwiza yashaka kwigomera muri ivyo ntivyoroshe umwana deja kumubwira ati ifo afise manki ikomeye cane gose kwabije umwana duramagara papa wanje gutya atari papa wiwe umva umwana acagumiko abana nuko icyo umubwiye nicafata ariko umva byahindutse byahinduye imirisho no tugenza gute ujya mu bye cakora reka umwana basa acagerageza ukuntu kuya ntave aja kubuskira umwana wiwe kibi kibaza avuga ati mbe mapa wanje nujya canke nuriye yoca gerageza ukunagaza amwikuremo basi amugerageza amukuremo naho bitoroshe yabanze amwibwagize buke umwana banze yibagire gato ko atise wiwe hama munyu bane yabona ko bigenze neza naho bitoroshe aca zangarira amwereke se wiwe amufasha avuga ati niyo yabona sinzi ko yaramwase canke sinzi ko yaramubwiye nyimba yaramwase ndafise nanumva ko azobaje kugira ibindi bibazo bindi bitandukanye nabyo numva no mugana yagize amakosa na yararenze ibigo yarabaye infidèle umva yabaye infidèle kuko nawe nyene yasima la responsabilité akamenya umwana wibahari ego ibi bintu je niyumvire ko dushaka kubivugana ko kubera vraiment namaka akunda gushika apart nivyo je ngerageje kumviriza ico kiganiro kuri nacumvirije umwanya mbere mumaze kugisubiramo n'inshuro zitari nke kubera harimo ibintu byinshi nashaka byaga mu mabigaruka nibaza Justine yaravuze yuko yashikiye ngaha mu Burundi kandi agafata inzu izimvye ibiki mu nyuma birahagarara byose urumva yavuze ko yashikiye mu Kigobe inzu yari ha $280 umenye jewe kuri jewe ndiyumvira tuvuye muri biriya eske mu gihe ubutazi deja umuntu atari handi umuntu asamara kubera iki umuntu ashobora kwemera gukoresha amafaranga menshi cyane mu mwanya umwe alors que yari kugerageza akeparanya basi kuko ubutazi ingene ejo bizogenda niyumvirane je kuri jewe ko niyumvira mvuga nti mbega ntiyari kuvuga ati reka nkure kudufaranga duke canke mfata inzu y'amahera make mugabo nompe ujya mugabo niwe yari umva avuga yuko umugabo niwe yari yamubwiye hashikira mu nyuma asubira gushikira aja mu Rwanda aha aravuga amahera menshi bakoresheje vraiment mugabo yavuze yuko yamaze umwaka wose mu Burundi ari ha $280 par mois inzu n'amafaranga yababangiriye nangahe mu Burundi namangira ngo ararenga 100,000 ego miliyoni bura ndibaza miliyoni ubura iyi kandi nonco ndayigarukana kuri abo bantu baba barose aba diaspora ko butazi umwanya ubizomara nta kuntu aba bantu nk'akagowe nk'umukoci nakagohe woba kubitira kugira ngo basi bagerageze baze bararaba bati reka turindire ejo turabe ingene bizogenda tugerageze tuza turacikisha ko dufaranga duke ego murakuza cyane gose ikibazo gikomeye cyane gose kandi akisigura amajambo make kuko no abasanga nk'umukoci ninje muri byinshi cyane gose icambere ubuzima no babwira burahinduka birahindagurika uno munsi uraryoherwa ego cukarira uno munsi bimeze uko ejo sinshaka kubatera ubwoba ariko bamenye yuko ubuzima burahinduka bari ha $280 mu mwanya umwe bica bigira iki birahinduka na covid murabona yaraje ahantu benshi ari batunze hari abace babakene ahandi bace babakene bace baratunga rero nk'iyo bishitse nk'uma diaspora araje umuntu afise amahera birashitse ubwa mbere ni mubana na diaspora ari we wese ubwa mbere ni mubana ni muzina ni muzi
aba mu kindi gihugu mwaganira via ama réseaux sociaux telefone urumva yari yagize mariage bagize mariage ego aho niho nashaka kugaruka mwaraganira n'ivyo 280 hari ico kiza no kucubaza mbe communication mu rugo yari imeze gute mbe baganira mbe umugore yamubaza ati uri siko uzobanda tuwa nuze inzu ya 280 mbe tuzobishobora aya mahera yawe ubona byo kwitutoye tutwokwimuka tukaja mu yindi ntonya erega ivyo byose ni ibintu tutegereza kuganira ikiyago dialogue muri communication muri couple ni ikintu gikomeye cyane gose mbe amahera 280 turabishobora mbe aya mahera two turakoresha relation turabishobora mbe amahera ikiyo tumwe tugenderako mbe birashoboka umva ni ibintu umuntu mukundanye ntacu muhisha uramubwiza ukuri vyose ibi bintu ubona ari gute urumva nico usanga byace bihinduka amahera yaraheze mu mwanya muto arahera kuko hari abantu reka n'ubundi no munajya amakomantere nako ndavuga bavuga bati n'uwo mugore nawe nyene yarimwo mu byatumye umugabo amuhunga yaramaze umwaka wose kubera yamubwiye ati ngo je namaze umwaka wose ndagutunze urumva ifo kuhindura ivyo bintu bizamwo atangura kubona yuko ari charge niniya cyane kandi uzi ko ari magara menshi ashika ngaha ugasanga muragize mariage nakazi ufise hama haragera nibaza ko nabo nyene bishoboka yuko birabaruhisha ngira ngo peteke oyaho nyene amakomantere n'ivyo umwe wese afuko navuze atafise uko abibona ariko nkaje mvuga ati ntiwoca uja kujije umutamunsi kuko urashobora gusanga niko so wasanga ari umugabo avuga ati reka tugume muri ibi naje mva ndabishaka hari abagore babwira abagabo babo akamubwira ariko umugabo akanka je shaka tumukunyene mugabo akamuhisha peut-être akamuhisha ikintu amahera ko yakumbe n'amana yafise ashe naho byari kuca nkobo ntiyari kumfata ku ngufu ko ntazi umufuko wiwe mbe yaramwereka umufuko wiwe naho n'ikindi kibazo mbe yaramufatiye ku mufuko wanje mbe yumfise n'ikindi kibazo ni moti kosa ku mugabo canke ku mugore kuko jewe ikibazo nacanye baje mbe baraganira ingaruka hahandi mbe harabaye communication kugira baje ibintu urugo n'ugwa babiri ubwo sugo umuntu bumwe banavyumva nabitahure nyimba amakupe azonyumviriza canke azumviriza urugo sugo umuntu umwe urugo n'ugwa abantu babiri mugire communication muganire ku bintu byose nta kintu na kimwe mutegoza guhishana kuko uwo muntu muzobana ubuzima bwawe bwose naho mutazobana ubuzima bwawe bwose muzobana n'imyaka iyo bica nk'itatu ine birashobora gushika ibintu bigahinduka ariko iyo myaka itatu ni wa muntu muzogwa mubona uvyutse n'urya nyene mugabo ni baba bo ni baba nerega babonana kubera urumva yagize mariage nyamba riro 18 sindavyibuka neza hanyuma le 20 nyamba riro 30 nyamba riro 25 yaragiye hanyuma garuka après abagira anniversaire y'umwaka no kuvuga yuko ni yari à distance babiri bijya bintu ni mariage nyene mugabo ni babana oya ivyo nyene naho nyene babana natwa naho nyene yanuzeye ni wa muntu uzokwamugira iki kandi ampese urumva yaciye agenda mbe amahera yaciye aguma yaboneka cyangwa mugabo haragize avuga ati ntavyo nshoboye egararamegwa nivyo nariko ndavuga aramye avuga ati ndaremerewe canke sindemerewe aguma muri ya fiat y'abagabo bafise ikintu ca fiat avuga ati sivuze bose murambabarira sivuze mwese abagabo fiat akemera nzobishobora none yubakwe kubwira umugore wiwe birananiye birananiye ariko reka rondera kandi gatonya cyangwa usanga umugore yaramubwiye ati ntavyo nkeneye reka ngumukunye nitwoja kuri ntuzi nitwobimenya nimaka turonke kayujya mugore kandi sikumviriza umugore gusa mu Burundi ego byo netse ukumviriza umugore gusa mugabo peut-être un jour kugira ngo Imana izobafasha basubire hamwe ego nivyo twifuza ego kubera vraiment yo guma muri ivyo bintu yoba agize kibazo mugabo aravuga neza yuko ujya mudamu aravuga ati jewe ndi mu Burundi nta n'uruhusha ko kuja ku isoko nari mfise umugabo yamubwira ati urafise umukozi nta yindi nshuti nimwe utegerezwa kugira irenze jewe none bijya navyo ni ibintu biri normal ibyo rero ni ibintu bikomeye cyane kuko kumva umuntu akubwira ati ntugasohoka urugo ntuje no muri ku isoko mbe none niyo wagwara nindazogufata utasohotse urugo mbe none wagira ikibazo muri iyo nzu bigenda gute mbe wo mukozi wawe kugira inabi bigenda gute mbe wotegwa n'abasuma byogenda gute mbe kuguma muri iyo nzu ababanyi ko bavuga ati umubanye niwe muryango bigenda gute kutakwinyegeza kandi mubana ivyo byose ni ibintu ngo nukubera Justine je nibaza yuko ari kubera umuntu ashobora kuba yarabaye hanze kenshi canke peut-être ikibazo kindi nkigaga jewe niyumviriye navuze ni iyo umuntu yabaye mu bikore ngo yarabikimazemo imyaka myinshi gipati yagiye mu gipatiri peut-être agihageze ishuri uburi umwana peut-être ntuburakura cane ntubuzi iby'ubuzima
yiberaho muri ubwo buzima bw'abapatiri by'imiryango ntavyo yabonye ntazi ngo ingo zibayeho kuno ahavuga ko yigisha abageni ico ni ikintu gishobora kumubera intambamye kugira ngo ashobore gushinga urugo rw'aho yahanuje canke ikigira kabiri aca abahanzi hanze bakunda kutubwira yuko abantu umwe wese amenya ibyiwe no nta bintu kuza kumenya iby'abandi nta bintu imigenzo imico n'imigenzo biragira ahantu bikanga ko urya mugore aravuga ati jewe n'umusaji wacu yaraje mu Rwanda aje kugurisha iryadeni kugira ngo bace bajana iyo urya mwana wiwe yari yibaza ko yavyaye ngo aramubwira ati jewe umwana wanje reka nce ngenda ndabe abavyeyi bawe umuhiri wanyu ndahashika mbega umuntu ashaka kuja iwabo atari uvyo nyene ajanye n'umugabo gusa ari umugabo wawe akaja mu bukwe yijanye wenyene ari irya mbere ata n'umuntu n'umwe yigeze amumenya batari kumwe n'umugore kandi bari mahe iyo ataba ari uko nyene ndiko ndavuga ko imico n'imigenzo bashobora bakagira ahantu bakayibagira rero kwico nico hanze ngaruto cyo hanze abantu bari hanze oya vraiment ntibaje kushira no baba hanze nko kumengo nabantu baguma hamwe mu kintu kimwe badasohoka ya barasohoka ubunye wo hari n'akazuba bariko bari ku ma plage bari hehe barasohoka nabo bari yakanye barasohoka bagahura umuntu afise ikibazo mubanye kwa kunde nyine mu babanyi ubusanga umwe abangabo ndabahajya muramenyerana gusa naho mutagenderanira murahura ntacu sico kimwe no vuga ati ngo oya vraiment ntitwiyugarana hama imico iyo umaze kuba ahantu hanini imyaka myinshi nivyo imico ari kigendera tituka bukebuke ariko kagumamwo gatonya hari ngano usanga amaze nk'imyaka itari 10 5 6 ugasanga yibatanguye kwibagira ibintu bimwe yafashe ibyo hariya anya ngo asanga hari akantu gato casigarana kadahera mubunye mu Burundi uje nko mu Burundi hari imico usanga ihari kuvuga ati ibintu sibyo kuko bavuga ati bihariya no ngasi cyo kimwe ukabona yuko hari ibintu bikeneye guhinduka rero imico iratandukanye iratituka birabaho hama nkuko mwavuze umuntu akava ngaha anye akagenda adafise umuryango wiwe agenda hariya anye biravanaho nyene nk'ubunye ufata umuzungu araje amarayiti y'indege ni menshi arazimvye cyane birazimvye cyane gose kuza acazana n'umuryango we wose biki byose ni logistique ndende cyane gose amayari menshi mugabo wemewe umugabo akakwemera akakaza by'ukuri uvuga ati ndaje numugisha nta kibazo we waje we yaje ari umwe mbwa yari umunyarwanda umuryango yarawufise mu Rwanda kandi nabo n'uwabo n'umugore bari mu Rwanda mugabo baje ari umwe gusa yaje ari umwe we rudende wenyine ngo no muri wabo amaze ati n'uyu muntu nabo nyene bari bajije kandi no mugore no kubera na Justine no kubera yatinya ngira yavuga ati ibyo bintu ikintu cyo cyose uko abivuga we yavuga ati nta kibazo ati sinabiha umwanya munini ya cyane mugabo byaraza mu mutima wawe akibaza ati n'uyu muntu aje ari umwe wewe ari rya mbere kandi atatubana twaragize mariage biri gute gwirevre nta dote bagize mugabo barabana ni ico nyene tuca tuvuga bya bindi mbe je ngakwa handi nyene urukundo rwagwa rumeze gute base fondation mbe fondation yari imeze gute canke Justine yari afise ubwoba kuri uwo mugabo yaramutinya amakolasi gutinya umuntu ukamuba kuko we yavuga ati namwifuzamo papa antwa bijya byose warabibonye ngira ngo yari yumva nyene ko ati sintampebe ntagirene sindamukontrariye singirene bijye nyene tusanga ikintu cyacu cyose umuntu abihera bimva hageze aho utinya umugabo wawe cyangwa atinya umugore wawe aho geje haragahaze kuko buryo umugore wawe si umuntu tugiye gutinya ahubwo ni umuntu ubona uryoherwa avuga ati ndamubonye mba nibonye n'umugabo nuko ndamubonye mba nibonye ariko si kucuvuga ati uramubonye uno munsi ca twiyegeranya twese oya suko bica bigenda ariko urisanzura je umva ntigeze yisanzura deje niyo fondation novuga ati hari n'ibintu byinshi twokugiramwo tutosha gutangira inyishu tutabanje kubaza Justine cyo kimwe n'umugabo we bose ari babiri tukumva amaco dutorera inyishu shane tuca turangiza ku kintu cerekeranye ni Justine tumuvuge ko gatoya tuca turangiza message umuntu karavuga ubuzima bwiwe yavuze ngene yarahereye aha agakora ububuzi yamye umuntu yitaratarize kandi kuva kera cyane so wa mugore umuntu yaje asanga ahantu yicaye ngo amubwira ati ndaguhaye ntiyari yaramenyera ubuzima bwa luxe irevre yarifuje kuja hanze kandi n'ubu nivyo yifuza kuko umuntu wese yovyifuza kugira ngo atere imbere nibaza kugira ngo yavance
mugabo nk'ubu pura mama byarahagaze hajya nakubajije ikibazo mbega arashobora kuronka opportunity basi yo kugenda naho umugabo we atomubwira ko bari baranditswe umugabo wambwiye yuko bidakunda mu umugabo atomudeklara none muri iyo ka Justine ubona twamubwira iki kugira ngo ashobore ahasubire ahaguruke kuko yaratubwiye ati muri rya video aravuga ati jewe naje kugira mariage mu Burundi ubuzima bwari bwarangoye mugabo nari natanguye kwiga gushona kudoda ngo ariga gushona gushika ibiraka bimenya akazararonka ibiraka ubuzima arafatisha ati nta n'ingorane nari ngifite ati natanguye gukora ako kazi mfise ibiro 50 nari ngeze ku biro 70 urumva ati nta buzima bubi nari ngifise ariko ubu nasubiye guhera azero urumva ari azero yaje ngaha mu Burundi mu mwaka wose yicaye atake na kimwe ari karakora donc ntaco yacikishije ko uyu mwana wiwe umugabo nari kara muri iri shuri ntagira nahaba kuko aho bagiriye n'ikiganiro siwe urumva bijya byose yego ubunye nk'aka message wa kumucoach message yani no tuca turange yego nk'akajambo kanyuma novuga Christine by'ukuri mba wifuza kugenda hanze wogenda udaciye ku mugabo birashoboka yego mugabo ushatse kugenda kuri kote y'umugabo ni kibazo murumva ko mfitiye agahazi ariko uronse umuntu gutwara hanze canke mu izindi zira zanyu murashobora kugenda birashoboka hama ikindi yanono bahanura n'ukuri by'ukuri naraciye mu bintu bitoroshe kandi bibabaje kandi bigoye ariko mwame muri muhaguruka musa kandi muhaguruka ahantu muri si wanyu umwana wanyu nuko nyene ntibyoroshe ariko mwibuke ko nta mvura idahita nta mvura idahita byose birahera kandi bifise umwanya ntibizokwama biriho ariko birafise umwanya bizoherako ngire ko mbwira n'abadamu babafise abagabo baba diaspora babata sinovuga babata mu mbaba ariko babasiga anye birashika ni benshi bariho agamusiga ngaha muri iyo nzu yiwe ugasanga n'umudamu mwumvise Justine yaguma akoresha 280 inzu namara menshi cyane gose bumeze neza ubuzima burahinduka mwumvise ko nawe byahindutse none ashaka bigahinduka umwanya n'umwanya none namwe bavyenganda babwire by'ukuri nk'umudamu na gender umudamu murabe by'ukuri iyo ndima mubona ko ari nini gose muraye mufate gatonya nakwega birashoboka nakoye mukagafata hama mahera je mukaza muri nguganya mukaza muragira utu business mushaka ega mashobora guheza n'amakado abagabo banyu bari hanze kambwira ati sheri nakurungikiye kado nta kintu kiryoshe nk'ico yumvise anawe nyene ari hanze hari abantu bavuga ngo umugabo ashaka kubaho neza udufaranga twose ntatwereka umugabo none ni baracikisha ko dukeya baje barabika dukeya kugira ngo umunsi bizohinduka bazobe bafise dukeya bazofise dukeya navyo nivyo biragarabikira ariko nta kintu kiryoshe nko kumva umugabo aguhereza kado ariko umuntu bakaza yumva nawe uramuhereje kado icyo kintu kirakora ku bose abagabo nabyo nyene mubanezereze mubahereze mugira ati ibintu by'inzu byo kurira amahera menshi y'inzu nabihinduye reka tugiriye amahera make hama nagize kano kantu kumara wampaye sayo kuyisiya ikirori naya yakoze iki surprise atari mu hayo kada kamubwira ati iki ni kintu nateguye muri aya mafaranga cyangwa bien sûr ni ngonda kurisha nk'itike y'indege kumara wampaye naziganye akira amahera y'itike y'indege ngo rero ndabe byose umva utuntu twose tugeste duto muzokora bizoryoha nibyo nobwira abantu abadamu murabyumvise ko ari umuvukanye agize ikibazo mudamu byo kuri bitubera akarorero hama dushobore gutera imbere abadafise ingo nabo bafise abafiance cyangwa ababarondera abadafise ingo nabo bafise abafiance naho nyine hahandi nyene ufise umufiance ari hanze aguma kurungikira ayo mahera bishobora guhinduka uwo mutarandikwa n'ibintu bitoroshe kwara abanditse deja biragoye hama mwe natwe tutanditswe n'ikibazo navyo nyene kwiyungunganya nyene nawe nyene nabone yuko wa mugone fise sugupfa kurungika ariko yabonye yuko no mugone ndamutwaye afise ubwenge ariko arabika amahana muhereje yandukike ka kado nurungike kado juste ugira ngo umuryoherezo ya ariko ubone ko azokubera umugabo mu rugo abiryohererwa nivyo Shane urakoze cyane je nanje mera nk'ucarangiza Justine bambe Chanel yabivuze presque byose nukuri nanje no kumukomeza cyane Justine nibi message zo shaka kumushikira ndamubwire ngo nkuko nyene yabivuze nta mvura idahita nugwe ubyuke urire ntihagire umuntu urashavuye urababaye nta yindi shwa puno mama urashobora waravuze ko utabona n'ikintu woshobora gukora mugabo ntuwemere yuko umubabara ugoherana
hanyuma uhaguruke usubire ukore ibyo wategerezwa gukora, wite ku mwana wawe uramufise. Hama n'abandi bantu bose bafise amakanka ya Justine, nukuri Imana ibakomeze ibacire inzira kandi bereke ingene bakwiye kubigenza. Murakoze cyane rero, murakoze cyane gose, murakoze cyane. Undi munsi ninagukenera cyane gose tuzoza. Umukama Imana bane namwe abe mu byanyu no mu banyu. Bye bye, murakoze.